Ugitangura gukora iyo groupe wari ufise objectif yahe mbega wari uzi ko izohava ikintu gikomeye nkuko muri make nabitanguye naje atavyonzi ivyari nk'ibintu nyene ahantu dushobora kuganirira n'abagenzi ahantu dushobora kuganira n'umuryango hama ibindi bica biza mu nyuma rero yabaye nk'icitegerezo kugira ngo tuzoshika ahantu dushobora twenyene gukora ikintu gishobora guha akazi bajya abana hama bajya batama bakaruhuka nabo kandi bafise ico bashobora gushira ku muntu. Wiyumva gute uri umuntu w'umujeune ariko ukaba ufise groupe irimwo abantu bakuze novuga ko bagusumba imyaka nkuko bivuze babatama? Uko niyumva ntibisaba imyaka kugira ngo ushika ushaka gushika, ntibisaba n'igihagararo kugira ngo ushike kuco utegezwa gushikako, bisaba umutima ubikunze. Yes bakunzi ba FTV reka tubaramuse canke tubahe mwiriwe bivanye naho muherereye. Kuri microphone muri kumwe na Arthur Batmix, inyuma ya kamera ni YC the best, umukameraman abikora neza. Ukaba turakora subscribe kuri channel yacu, iki nico gihe ubu ni umwanya ntutangwe. Uno munsi ndi kumwe n'umwe mu bajeune bariko bakora vyiza mu gihugu c'u Burundi ariko batakirimwo. Reka tumuramuse tumuhe ikaze mu Burundi atubwire ivyo ariko ararangura vyinshi muraza kuvyimenyera. Ni sawa turakora mu kije. Ni sawa. Urakomeye. Ego cyane. Ibwira abakunzi bariko baradukurikirana kuri FTV. Kennedy igira neza. Kennedy igira neza ninde? Zakinochi. Uraharigo. Enda. Mu Burundi wabonye gute kuva washitse? Bien. Neza. Niki wari ukumbuye mu Burundi? Byose. Uno munsi dushaka kugaruka mu bintu uri kurarangura ngaha mu gihugu cawe ariko utakirimwo. Ni Famille Tuzoshika Kure cyane. Hari ico biziko? Ndabizi. Amatwa dusumira ni wewe uri umufondateur w'iyo groupe Famille Tuzoshika Kure cyane. Eske iyo groupe ikora ibiki igiriki tubwire mu ncamake? En fait c'est kuvuga ngo ndumufondateur ariko zigenda ndayitwaye cyane ndayirongo irafise uyitwara. Ni groupe comme Famille yatangwe nka Famille nyene on créer groupe kujya no créer ama groupe mwese ya WhatsApp hanyuma hacaza mu ivyumviro ko iyo groupe itoba Famille gusa ahubwo yoba umuryango w'abantu kuko je naho tumaze kumenyana deja tuba turi Famille iciba nka Famille hanyuma rero icishiraho intumbero zimwe canke imigambi imwe yo gutezanya imbere kuko urazi mu Burundi biragoye ubuzi ibiki bica bitangura uko rero. Ugitangura gukora iyo groupe wari ufise objectif yahe mbega wari uzi ko izohava ikintu gikomeye nkuko muri make nabitanguye naje atavyonzi ivyari nk'ibintu nyene ahantu dushobora kuganirira n'abagenzi ahantu dushobora kuganira n'umuryango hama ibindi bica biza mu nyuma. Objectif mwari mufise intumbero mwaciye mushiraho zazindi watubwira zimwe muri zo zoba ari nk'izihe zikomakomeye uvuga ati izi zirashobora gufasha umwe mu bari muri twebwe umwe. En fait ugiye no kuraba ntirimo abantu b'abajene ngira abantu b'abajene bo barimo ni bake cyane kuko irimo abantu bakuze abantu b'abatama rero urumva ko twayishizeko kugira ngo kibe ikintu gishobora gufasha abantu mu buzima bw'ejo kuba batama bafise abana usanga n'ubuzi bakora ari ubuzi bwamaze gutakaza agaciro muri iyi myaka rero n'abana babo bagenda baheza amashuri bamaze guheza amashuri bacaguma baroreye babatama bari bo babasumira urumva kandi bakora bwa buzi bwataye agaciro rero yabaye nk'icitegerezo kugira ngo tuzoshika ahantu dushobora twenyene gukora ikintu gishobora guha akazi bajya abana hama bajya batama bakaruhuka nabo kandi bafise ico bashobora gushira ku muntu. Wiyumva gute uri umuntu w'umujeune ariko ukaba ufise groupe irimwo abantu bakuze novuga ko bagusumba imyaka nkuko bivuze babatama? Uko niyumva ntibisaba imyaka kugira ngo ushika ushaka gushika, ntibisaba n'igihagararo kugira ngo ushike kuco utegezwa gushikako, bisaba umutima ubikunze n'inguvu nimba ubishoboye ukaronderaho bishoboka utiyivye atawubabaje kandi atagicumuro kibayemwo wubashe umuntu wari wo wese. Rero niyumva nyene ko
si icyubahiro kuri jewe ahubwo ni icyubahiro kuri abo bantu usanga bemera ko dukorana ni icyubahiro kandi ku Mana. Uno munsi ushaka kwinjira muri iyo groupe famille yanyu asabwa iki? Ntabyo nzi, hari ababijejwe. Reka turarondera ababijejwe mu kanya bace batubwira. Reka tugushimire cyane Kennedy. Akoze nawe ndabashimiye. Ni FTV. Nababwiye ko ngomba negere bamwe n'abandi mu bo basanzwe bakorana ni groupe famille twese tuzoshika kure cyane. Aha mu bafu bwanje ciye ndahasanga umukozi w'Imana. Reka rero ndamubaze igituma bari ngaha ko ariho basanzwe bakorera nico basangiye. Ni sawa? Sawa. Ni dondore abariko baradukurikirana. Ije nitwa Habonimana Jean Pierre. Ndi pastori w'ishengero nyene Eglise Emmanuel. Ndayikoreyemo imyaka hafi nka 20. Ego n'ubu nkaba nkibandanya igikorwa. Kandi bigenda neza. Iyi groupe famille twese tuzoshika kure cyane mufitaniye ubucuti ubuhe? Iyi groupe yacu famille tuzoshika kure cyane. Tufitaniye ubumwe dasanzwe ko twagiye hamwe kugira ngo tube hamwe dukorere hamwe kadushoboye kwiteza imbere. Ubona ko kino gihe ibintu bigoye utagiye hamwe n'abandi ko mugirisha hamwe muwe hamwe yagoye uri umwe naco kwifasha. Ego iyi groupe famille bavuze ko yatanguye ari aka groupe gatoya ariko kiza kuba ikintu gikomeye mu misi ishobora kuba na association ikomeye cyane. Bega nakaye kamaro mubona kamashira hamwe? Mu bisanzwe twebwe tumaze gutangura iyi groupe famille dushika kure cyane. Hariho wayitanguje yatubwiye inje gutuma yashize ikivugo tuzoshika kure cyane. Bizigura ko ari ntumbere gushika kure. Twizera ko ishira hamwe muri mishira hamwe hari akunguko kadasanzwe kuko ukorana n'abandi ukiteza imbere muri binabiriya hanyuma hirya y'ejo mushaka ikintu kinini cyane ko mwagiye hamwe. Twizeye ko iyi groupe ko bazo kwivuga mu misiri imbere kizoba ikintu gikomeye cyane nkuko bamaze kubitubwira. Yego turavyizeye ko Imana izobikora. Mbe bamwe mu bakirisi umuntu bamurongoye ngaha kuri Eglise Emmanuel barimwo ibice bingana gute muri tuzoshika kure cyane cyane bose basengera hano? Twebwe iyi groupe mu bisanzwe nta benshi barimwo bo mu ishengero ariko harimwo bakeya barimwo basengera muri ishengero nyene ko abandi basengera mu mashengero yego mabanyi yacu tubana hafi. Reka tubashimire. Murakoze cyane kudushimira. Yes, ubu naho turi kumwe n'umwe mu bagi groupe famille twese tuzoshika kure cyane. Ni sawa? Amahoro neza. Jewe n'umutama bita Ndarurinze Evariste nkabamba hanyene. Yego cyane. Muri aya mashira hamwe canke muri aya ma groupe yo gufashanya uri kuraraba inyungu mukuramwo niziye? Ubwa mbere ho turabashimiye ku kibazo mutubajije kuba mwishira hamwe turi kumwe n'abandi urumvaho ni ikintu kidasanzwe kujya bacumbwa ni mu Kirundi tubiri tuvurana ubupfu kandi barongera baraca n'undi mugani uvuga ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Iki gihe tugezemwo si nka ca gihe ca kera umuntu yashobora kwigenda ko akagira ikibazo iki na kiriya hanyuma bikahava akabishobora canke ahandi bikamugora. Mugabo muri iyi myaka tugezemwo urabona ko n'isi yaraze, rero mu gihe yaze abantu baguma bagwirirana. Mu gihe rero bamaze kugwirirana haca haba ivyumviro byuko twokorera hamwe kugira ngo twungurane ivyumviro dutezanye imbere. Kanatsinda muri make na leta nivyo ishishikariza abene gihugu bayo kugira ngo abatagiye hamwe ntibashobora kubona ubufasha. Niyo ntumbero rero jewe yabaye ya mbere kugira ngo ninjiye muri uwo muryango bataziriye ngo famille tuzoshika kure cyane. Murakoze. Ndabona ndiko ndaraba imyaka si mike. Uvyakira gute kuba umuntu yayitanguje twatanguye kuvugana ari umujene ari mu gwaruka gubu ariko benshi akaba yatubwiye ko mugwiriyemwo muri abantu bakuze? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Na jewe natangaye mu bandi nkuko
benshi bagiye bayibaza kubona nk'iyi groupe ya Famille Tuzoshika kure cyane irongowe n'umujene aha mu Burundi ntivyari bimenyerewe kubona haba akantu karongowe n'abajene nkamwe nibaza ko nkuko yoba yabivuze n'umutima w'urukundo yarabonye ko muri imyaka twebwe dushitsemwo biriko biratugora kanatsinda yavuze uti ugwaruka abana twavyaye ko baheze amashuri ejo birashobora kubagora rero muri iyi ntambwe jewe ninjiye muri iyi groupe jewe ni nko gucira inzira abo twavyaye kugira ngo ejo nitwatambuka baze basange twarabatangurije ibikorwa kugira ngo babibemwo mbega mugereranije imyaka ya kera yaheze mwebwe mukingana nk'uku kwacu mukiri bato ibi vy'amashirahamwe vyari bwagwire gamuta ibintu byo gukorera hamwe kera bavyita ngo ni kibiri tugiye ruguru ahantu hakiri indimiro rimwe na rimwe twarasanga ahantu umuntu afise igitongo kinini akararika ababanyi timuraza mumfashe gukutsa ikivi ubwo rero ari nk'abantu bafise amatongo manini umwe wese yarashobora kuvuga uti je mfise itongo rinini ntajye ndoshobora kurima mugabo reka mpamagare ababanyi bo mu dusozi dutandukanye kugira ngo bampe umukozi ejo nanje nzi ndabaho wundi nuko twatezanye imbere rero ngaha twari turi kuri FTV urashobora kutubwirira abanywanyi bakagira subscribe canke sabone sinzi ururimi mukoresha bogira sabone subscribe hanyuma radio mwavuze ngo yitwa FTV ni television ego hanyuma na twese tuzohora tuzikurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi kugira ngo turabe aho muca ko namwebwe mugenda mudufasha gushikira abana bariya kugira ngo twiteze imbere kandi nkajewe nkaba nongeye kubashimira ko mwitanze mumaze kuvugisha abantu benshi kandi n'ibyo mukora namwebwe ndizera ko benshi bariko barabibona canke bazobibona yego murakoze nawe reka ndabibutse ko kuri micro mwari kumwe na Arthur Batmix inyuma ya kamera akaba yari YC the best uno munsi tukaba twari twagendeye Famille Groupe twese tuzoshika kure cyane ikorera mu Kanyosha kuri Eglise Emmanuel rero duhure mu kindi kiganiro twazaniye abandi batumire bariko barakora vyiza canke bariko bakora ibintu vy'agatangaza nga mu gihugu c'u Burundi murakoze cyane.